ntituzoguma hano ku isi, kandi nibyo ntituzoguma hano ku isi. ubuzima bwacu ni bugufi cyane, cyo gituma nk'indongozi no mu gikorwa cyose urimwo ukore wihuta, umwanya ukoreshe neza, ngo twabibonye byo ibijyanye no gukoresha umwanya n'urutonde mu bintu, kuko igihe dufise ni gito cyane hano ku isi, iminsi iguma iturya. Kuba atari bahari, reka nanjye ubwanjye nige nawe wige kuri kano gakuru. Yari umugabo w'umuvugabutumwa nkanje canke w'umurongozi, ariko kandi mu bikorwa byiwe yarafite ibibazo bikomeye cyane, kugera hasenga Imana ati Mana, none ibi bintu ndimwo bizonshitsahe? Ko mbona ngo muguma mubura n'ingorane, biragenda gute? Bizoherera he? Mwereke ikimenyetso cyerekana ibyo ndimwo uko bimeze, kugira ngo nimba hari ibyo nkwiye kwisubirako nisubireko, hari ibyo nkwiye kwisuzumamwo nisuzume, mbe ku murongo mwiza. Imana ntiyamutebeje ngo yararyamye acagira inzozi, arota ibintu bikomeye bitandatu. Arota abona intambwe iriko iramwirukako, ariruka araruha, ashikira igisaka, sinzi ngene Imana imuhaye inkomezi ngo aragisimba, ariko inyuma yacu hari urunogo runini nyarugwamwo. Aruguyemwo agira Imana hari umuzi uri muri ico kinogo, uramutega agumiza kwa maboko, agize araraba Musa, abona uruyoka runini nyagwasamye rumuraba, ariko yenena ku muzi, aravye hirya no hino y'umuzi abona imbeba zibiri, iyera n'iyirabura, ziguma zigegena wa muzi. Agize atabona wa muzi uri mu gucika, aca akubita ukuboko ahantu, yumva ibintu bikanye, ashize mu kanwa yumva nubuki, atangura kurya araryoherwa. Mugabo ari ku muzi uri kuragegenwa, epfo hari inzoka yasamye, araryoherwa, buki murazi ko bususa, ararya. Haciye akanya wa muzi uracika, ndabona arakorotse, atarashika mu kanwa ka ya nzoka aca arikangura, arakanguka ati ibintu mbonye nibiki. Akangutse bukeye aja kuraba umuntu yarazi nk'uvuga butumwa ashobora kumusobanurira, kandi koko yaramusobanuriye, aramubwira ati ibintu Imana yakweretse ni ibintu bikomeye cyane byo kwitwararika mu buzima bwawe, kandi atari ubutumwa bwawe gusa, n'ubwa bose. Aramubwira ati intambwe wabonye igereranywa n'urupfu, urupfu rwiruka ku muntu ku murango no mwijoro, ku munsi ku munsi, ariko umunsi utaragera ntirushobora gushikira uwo muntu kugeza isaha n'umunota Imana yanditse bigeze igahamagara umuntu. Haleluya. Ati kinogo wabonye kigereranywa n'iyi si turimwo, irimo ibintu byinshi, ati mukanya ndabigusobanurira. Ati umuzi wabonye ugereranywa n'ubuzima, ukubaho, ukuntu ubu urimo impwemu uhumeka utarapfa n'ubuzima. Ati kiyoka cyasamye wabonye munsi, nimba yawe yama irangaye kugeza igihe uzoyikorokeramwo, iyo nimva ya buri wese. Umuntu atarapfa iguma imurindiriye, iguma irindiriye kugeza igihe Imana izomuhamagara agakorokeramwo, ikiyugara burundu. Ati rero ngoma nkubwire ibintu bikomeye bibiri vya nyuma ku mbeba n'ubuki wabonye. Ati mbeba wabonye zibiri, yera n'iyirabura. Ati yera igereranywa n'umurango, iyirabura igereranywa n'ijoro. Ivyo nivyo bigize umunsi. Biteranye rero wa muzi usobanuka ubuzima, nivyo biguma birya wa muzi aribwo buzima. Ati uko iminsi igenda ikacika ukwezi bigacika umwaka, niko ubuzima bw'umuntu buba buriko buragegenuka. Atariko murabona ko tugira igihushane kuri bonane, turatamba tugatarika, kandi wamaze imyaka 40 hasigaye 39. Mugabo kanwa aya zose ngo ndaryohewe cyane, kandi uriko uregereza andi zambe baziriko ziragegena wa muzi aribwo buzima. Ati kibazo gihari rero gikomeye gihanze isi, nubwo buki wabonye, wakoze mu buki uguma uburya, uribagira ko uriko wenena ku muzi uriko uragegenwa mukanyucika, kuko buryoshe ubugumako, urarya uriyongera ugeraho umuzi ucika, kandi wabonye ko munsi hari inzoka yasamye ngo ikumire. Ati uko niko bimeze muri iyi si. Hariho ubuki, hari ibisosera abantu, hari ibisosera indongozi, hari ibisosera urwaruka, hari ibisosera abatama n'abatamakazi, bakabigumamwo bakibagira ko iminsi iriko
irahera iri kiragegena wa muzi, kandi ku munsi umwe umuzi uzocika umuntu agakoroka ati ngubwo ubutumwa Imana yaguhaye, genda ububwire n'abandi. Nshuti zanje, ndongozi nkanje turi hano, gwaruka muri hano, aka gakuru kagufashe nanje kamfashe. Mbega nubuhe buki buri impande yawe ugumizamwo agatoki? Nta buhari. Iyi si irimwo ibiryoshe byinshi. Basha nawe tuvuga ngo nimbi, nukuri iriko ibiryoshe byinshi. Nababwaba twarakije tukabiheba, ntitwabihevye kuko byabishe. Hari ibyo wiyima kubw'ubwami bw'Imana, ariko uramenya ngo bijya bintu nibiki ukigumije mu rutoki biriko biragusosera. Hari benshi igikorwa cy'uburongozi bagiteshwa n'ubwo buki. Cya wikibazo nubuhe ko ni bwinshi muriko muri twenge ni bwinshi, aho sa nubuki gusa, kandi utabuhevye ntibikunda.